turabamukije mwebwe mwese muriko mudukurikirana kuri ikiyago ca West TV. Uno musi turi kumwe na Shisha Ado ari ku ruhande rw'ibubafu, asanzwe ari umukomedian, akaba ari n'umumenyesha makuru kuri Buja FM. Turamuhaye ikaze. Ego murakoze cyane, ameze neza kabisa, ibintu ni fresh kama kawaida. Ego tuje ku ruhande rw'uburyo turi kumwe na Loïc Cubahiro, usanzwe uri umusesanguzi kuri kubijanye n'umupira w'amaguru. Turabakora mu kijana. Ego natwe turabaramukije twongera tubakengurukira cyane, tumeze neza, sinzi ko namwe mumeze neza. Ego turashima natwe. Reka tugaruke ku rukino ruzoba ku munsi wa gatandatu kwa finale ya UEFA Champions League. Ariko imbere ko tuja reka tumaze turabe muri demi finale byagenze gute. Ku ruhande rwa Cishado botubwira uko byagenze Real Madrid muri demi finale. Real Madrid muri demi finale nta ukabizi, sauf abantu badakunda imipira bakunda amashati maybe. Mugabo bakunda imipira barazi yuko gwahujije Real Madrid kumwe na Man City. Gwarukina abantu benshi bari biteze ko Man City za gukora itangazo. Kandi ugiye kuraba nivyo Rodrigo yavuze. Yavuze ko urubuga rwavuga ati twebwe twari tubizi neza yuko Man City irusomye umupira, haba mu byo gutembereza umupira. Ati rero twagiye twiteguye kunye twoshora tactique yonyine twakoresha kugira ngo dushobore kubatsinda, kwari kuzibira. Rero muri uko kuzibira niho twaboneye chance yo gushobora guca mu ryahomye umugwi wa Man City. Kandi ugiye kuraba vrai asha nubwo bwa mbere umugwi wa Real Madrid wari usanzwe ukina urukino nka rujya go kuzibira, kuko ni imwe mu equipe yo muri Espagne akunda gukina umukino wuguruye. Kwa cette fois ci Ancelotti yavuze ataha kurujya mutama dakunda kwimosha ivo yuko umuntu ahindura, kandi nako byagenze neza nubwo insinzi yavuye kure no vuga ngira Man City ngira nta matize yo gutera ama penalty ngira bazanzwe bafise goze kukuravye ngira byagenze bajya Petit bo muri Espagne babikora kandi neza cyane gose. Ego rero nimwe byagoye abantu gutahura, kandi ndohoza nabari batigiye yemwe barahombeye ndakurahiye muri 1xbet bubet reka narenda rota ko noshira ko amafaranga bwangiye kora amasanga mu ngodo ntayari ntayo. Ego tugaruke ku ruhande rwa Loïc kuri ico kibazo ukivuze ku iki kuri iyo demi finale yabaye, ubivuze ku iki? Bo Man City na Real Madrid yari quart de finale. Yari quart de finale, yari match nziza ku ruhande rwa Man City. Mugabo kwa Real Madrid nkuko adabivuze kwari kuzibira kuva ku munota wa mbere gushika ku wanyuma. Twarabibonye kuva muri match ale banganya 3 partout. Warabona ko Real Madrid yarafata risque ikataka. Ngana Man City ikataka. Score iraba nini cyane bitatu ku bindi. Ego mugabo twibutsa abantu ko phase yale yabereye kuri Santiago Bernabeu ku kibuga cyo mugwi wa Real Madrid. Retour ikibera kuri Etihad ku kibuga cyande cha Man City. Tunabibutsa kandi saison yahera Real Madrid yakubitiwe y'igori 4 ku busa. Aniko kuvuga ati nkuko adaka ivuga ahantu ntivyoroshe, tugakina jeu de possession nkuko dusandukina muri Espagne City ratugandagura. Niko rero gukina bazibira. Abenshi banabigarutse ko abajournaliste bavuga yuko bamwe mu bamenyereza ba Real Madrid barungitswe muri Bwongereza kuraba system Arsenal yakoresheje bakina na Man City. Twibutsa abantu ko match yaze 0-0. Rero barabikoreye ko Real Madrid ya defenda neza Man City match retour iraroshora kutangura kuronka iryo gori. Nubwo bari ronse mu deuxième mi-temps De Bruyne aragaruka arigombora, mugabo ntibigeze bahindura system. Bagumye muri system yo kudefenda, prolongation yose irahera niko kuja Mati Robi. Real Madrid ibifashijwemo na Kepa yongoreye mu gutwi mu mwanya wo Mati Robi, umunyegori Andriy Lunin arashobora gukuramo penalty zibiri. Harimo iya Bernardo Silva yigeze kumubwira ati je ndi muri Chelsea, yayiteye hagati arashobora kuyikurayo. Rudiga na warereka runini ko Kovacic aza kuyitera mu ruhande rw'ibubafu. Sawa. Nayo narayikurayo. Ego ejo ni finale tariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu. Iyo finale muyibona gute ku ruhande rwa Real Madrid na Borussia Dortmund? Iyo finale rero ku munsi w'ejo je nabishasha
nabishasha ko finale yarabaye finale ni rya demi finale ya Kenya Man City na Real Madrid sino ego ni Borussia Dortmund ugiye kuraba ingene yagira hura na Paris Saint-Germain ingene yavyitwayemwo baragerageje gufuruguta nyene ivyo wabo mugabo baratsinda ariko kandi uri kuraraba umupira wa Real Madrid ukaraba n'umupira wa Dortmund vraiment uno mwanya nyende bashize ngaha kuri Prato ticagura direct hari byo kuraba ku ruhande ngo urazuyaza ngo ugiye ngo muri Dortmund mugabo umupira uraduma ibintu birahinduka mu president wa Dortmund no yavuze ati uravye umwe twitwaye Paris Saint-Germain tukayumutsa faze ari na ruturo kwapa Real nayo toyikorera akantu kubwenge bagatahuka ariko kanje tubibutsa bajya bapeti n'abapeti bafise amanya bameze nk'inzuki ziko zigwanira umwami cyangwa ziko zigomba kwinjira mu gitiba yuko barabona igikombe ngaho n'abapeti bitanga barapambana yego frère je ko navuga ati ukabona Real neza irarenganya Man City ikombe bace baba baraba kumbwira rero hajya ko Dortmund ishobora kuharengana sinzi ngira ni baba ndavuga ngo ibintu by'indumba zikora hamwe zuba ryo bajya bana wari minsi kuko n'umutima jewe turi kurabirota sinzi ntabwo uzi nyine mpiro adunda bigahinduka umugabo ugiye kuraba n'amahirwe ingene bariko barayatanga nibaza yuko umugwi wa Real Madrid bakoraho amahirwe cyane yego sindayifana Real Madrid ngo ndayemere urumva ngo biki mugabo urumva kuri kuravuga ariko kugira ngo sinzi have ngo ari umutima ngo nibuza amahoro mba nemera ati bagabo ni vya Real bitabaye naho cyangwa Imana ishimwe hanyuma basigaye nanje tukubita oya kuri 1x no kurindira go none Man City ntibahombye ko twize ko Man City bikora no yani finale mugabo rero reka turindire bizoba ariko kandi nibaza yuko yaba Ancelotti uravya amajambo yavuze ati dakene Ligue des Champions dakeneze niyongereze ngendo kwa nyene bose akene kwandikisha amateka meme na Dortmund nuko nyene rero bone bose basaba peti bakiri batoyi basama zo ashusha bagomba kwerekana ubumenyi rero ku munsi w'ejo nibaza yuko amahirwe muganda yahari yego Loic ku ruhande rwanyu meme bibona gute urukino ruzobejo kwa Real Madrid na Borussia Dortmund jewe kubisanzwe ku ruhande rw'iwanje ndabona ko azo ari finale imeze neza nivyo nkuko Ado abivuze amahirwe menshi ariko ahabwa umugwi wa Real Madrid ugiye kuraba quart de finale ukwitanye na Man City demi finale ukwitanye na Bayern Munich urayikuyemo tukaca tuja ku rundi ruhande Borussia Dortmund yahuye nande Paris Saint-Germain muri demi finale muri quart de finale ukwitanye nande Atletico Madrid cyo twumva rero ko imigwi bagiye barahura tugerageje kwishira ku munzane bisa nka bidasa ntibisa ahantu bavuga ko Dortmund yahuye n'umugukomeye nka Paris Saint-Germain mugabo nayo mu kingene yakuyemo Barcelona ari ukironse carton rouge si bintu uvuga ngo yarakinye bishemeye gusuma umugwi wa FC Barcelona rero mugabo katurindire Just no ntanga amahirwe cyane muga Real Madrid n'undi nuko adabivuze imigwi myinshi we na Real Madrid ko yazi Ligue des Champions 10 ifise na Pepe Guardiola kubwira ati jewe nubwo ndiko ndakina Real Madrid ifise goli zibiri sifre yanyu itaravuga sinigane mera ko natsinze urumva rero kenshi imigwi ije gukina Real Madrid ni champion ajya ari umwami waho biragoye none ariko tugarutse gatoye muri Bwongereza turavye inkino ariko bakinye kandi nibo bafise mahiga ihaganwa rikuru none kuki bo badashitse muri Champions League ho bahabaye iki kuhande gwacishado kubisanzwe hariho novuga amahirwe chance ugene umuntu avyuka kugiye kuraba n'umupira imigo Bwongereza agira kina dufatiye kuri Man City kuvuga ko yari umupira mubi hari gihe amahirwe yavyuka bikagenda neza muri gihe bya urumva kandi ikindi naco nasanze burya urugamba rwose ruragira novuga abantu bamenyereye tere kuko ugiye kuraba mu mahiganwa Ligue des Champions nigo mupira wamutandukanye
n'ayandi mahiganwa ntiyagomba ari amahiganwa mu Bwongereza ntagomba ari muri Ligue 1 ntagomba ari Bundesliga ntagomba bo muri La Liga iyo bageze muri Ligue des Champions urabona na ya za timu aho umenga ni bibahamba kana kwakira ibintu by'ubwenge ibintu byo gutuza ibintu by'ibiharuro rero ngiye kombe kiraroze bijya bintu none numva rega ni Champions League ni ukuvuga iki ni ibiharuro ni ibiharuro by'abakoci ereri imwe yonyene inako cost itegereza guta hasi ibara rikaba riguye rero kuvuga ngo mu Bwongereza ngo n'abambere muri football mon frère warabizi yuko na Brazil barigeze kuba barabambere ngabigoma bihindagurika ugiye kuraba palmarès ya FIFA no musaba barabambere mu ndi mwaka wana bahindutse hakaza abandi ngo bigoma bihindagurika mon frère cyo gituma rero ivyo bitogutangaza no munsi nkuko yabivuze bamwe baragenda bakiga bakayitijya mbega imikemi urakoresha ni yahe mbega zo atera hehe meze gute twarabibonye mu ku d'Afrique zabaye ujya mu gardien wo muri Egypte muravyibuka biza karagomaranti nakatera hari baragukenyura neza umusaza meze uko cette fois reka tugire ko cyangene bwiye ego kajya rero Ancelotti yagize ati chez défensif turabiko tutabanya harabanyaye none kuri ico kibazo we nawe ubivuze kuyiki bo nubundi nivyo turazi ko champion mu Bwongereza ni champion ikomeye mugabo twibuke kaya karirimbo ka Ligue des Champions ngene bavuga c'est so de meilleures équipes urumva ari mu gihugu wanyu uhoba uva yukomeye cyanda bibutsa match ya FC Porto na Arsenal Arsenal yari ya mbere kiyagiye muri Premier League Porto yari ya gatatu ariko kitabujije ko Portugaluka igakubita Arsenal sivyo Arsenal yaza igatsinda igitsindo kimwe FC Porto rero mwico gihe nitwoca tubifatiraho ado bivuze ushobora kutagirirwa amahirwe mwaka yo gushika za finale demi finale quart de finale ikindi naco no mwaka burya utandukanye n'indi myaka iheze muri Premier League wasanga Man City gera quart de finale isumba za Liverpool za Arsenal amatagera ku ndwi 8 mugabo no mwaka burya baje gukina zijya quart de finale na demi finale no yedari kwa quart de finale bagarukiye benshi wasanga Arsenal isumba inota rimwe umugwi wa Man City gasanga isumba manota 2 umugwi wa Liverpool ni navyo Guardiola yigeze kuvuga ati biragoye kuzokena Real Madrid equipe ya mbere isumba inota rimwe ubu Jesse Gendo wa mbere kandi Gendo wa kabiri no gatatu sina musumba amanota gera ni buri ku 8 kandi nabo muri La Liga ariko bakina biturije kuko basumba umugwi wa kabiri amanota menshi uravyumva ico nico cyanakoze ko umugwi wa Arsenal biza gutuma ukugwamo n'umugwi wa Bayern Munich kandi atari uko tuzi ko Bayern yari iri mu bihe vyiza ni naco cyakoze ku mugwi wa Man City na Real Madrid urabona ko City retour ntiyashaka gupressa cyane kugira ngo nabitakaza abakinyi ibure Ligue des Champions yongera ibure nande na Premier League ariko rero tugarutse kandi turavye abakinyi bariko bakina ino Champions League ku ruhande rwa Real Madrid na Borussia Dortmund bagomba hari bamwe basa nkuko bagomba basezere none ubwo iyo finale ntizavura iryoha gusumba izindi finale mubivuze ku iki gacishaka kuryoha kubisanzwe bavuze finale ya mari finale toujours mugere umva bagiye basezere uryoha ni ngombwa none nka Modric yamaze kuvuga yuko ategeza kugenda urumva nani Toni Kroos bajya n'abatama tuzi ko muri Milieu d'Hotel bavyifatamo neza kandi n'abatama bakunda gufasha bajya abatipe bajya peta bakiri bato kugira na cyane cyane batahukana insinzi kandi n'abatipe bamenye urugamba mu Ligue des Champions nico gituma rero bavuze ati amahigwe ni menshi nico gituma abakonzi ba Borussia Dortmund muje ngaho mwijaja abagira amasengesho nimwe murayagira hakiri kare mu basengere kuko rabizi Rudigana bari hajya avuga ati nanje ntegerezwa nugo ebana nugukeba nta murofa kugira ngo ndabe yuko nta Ligue des Champions umuntu yo yitwara kandi ugiye kuraba bajya Petit Vinicius ranari mu bantu bariko barahegarwa Ballon d'Or ko barahabwa amahirwe na Bellingham ndabategerezwa kugira ni kwitanga bakore cyane kugira ngo barabe Ligue des Champions bayitware barabe ko na Ballon d'Or izi wabo bisigura yuko rero hajya abantu bafise igikorwa kinini burya Borussia Dortmund afite igikorwa kinini kandi gikomeye cyo kudefanda kuko jewe Real giye cyose magiye kuraba umupira wayo
n'abantu menga bafise amaboyi menga ni moteri zibestariyemo umuvuduko baba batangura barindira ko baruha ukabura batangurana batigita bagwana gushika ku kanyuma bisigura yuko rero ntibizoroha kugwana n'umutamba ariko avuga ati jewe iko ndaraba ko nigira mu zabukuru muri retraite visa amateka meza uyo muntu uje kuza kumusesera agafu azi yuko agomba sohoke ashaka kugira ngo agwanire icyubahiro ciye iragoye kuko mu bintu abagabo bituma bakora amadega akomeye hariho kugwanira icyubahiro rero kijya n'icubahiro avuga ati tugomba dusiga abapeti tubasiga Ligue des Champions basiga ahantu heza isigura yuko rero bitazokoroha ejo kuzoba gufatana amashati bizokomera Leki nawe bivuze ko bizabiki tugaruka ku kindi kibazo mu nyuma bon jengeje kuraba oui c'est vrai Toni Kroos yaramaze gusezera hambavu yo kuba yarabivuze yarabigaragaje ku rukino rwahuje Real Madrid na Real Betis akaba ari nagwo rukino rwa nyuma ari bakiniye kuri Santiago Bernabeu twarabonye bamugiriye remplacement yarasezeye abakinyi meme d'ailleurs n'imbere yuko match itangura yinjiye warabona ingene bamwakiriye ego mu marira menshi ari karasezera yego ariko hariho undi mudagi hariya kwa Borussia Dortmund Marco Reus umunyabigwi muri uwo mugwi nawe nyene yaramaze kubasezera ko ari umwaka wa nyuma agiye gukinira Borussia Dortmund azobikora wenyene abameze muri nabo bafise urunani rw'intamende ego nivyo ni vyiza mugabo kwa Borussia Dortmund uyo Marco Reus hari ama generation yagera mu cako aba ba Lewandowski ba Ousmane Dembele ba Aubameyang baraza bamusiga hahandi gene bo baragenda misanzwe nimba ari umukinyi wa mbere akundwa muri Borussia Dortmund ni Marco Reus rero nabo barakeneye kumusezera neza tunabibutse ko Dortmund irakeneye gutwara ujya kandi Ligue des Champions hacinya kitagira uko ingana ifisa Ligue des Champions kamwe rero niyo mpamvu vuga ati nivyo Real Madrid arabukeneye gusezera ariko na Borussia Dortmund harabikeneye gusezera rero niyo mpamvu vuga ati finale bazogwana ku mpande zose ego Tishado mwavuze ngo Vinicius ashaka gutwara Ballon d'Or ariko rero baravuga ko afise egoisme ku mupira arigumiza ku mupira none ibyo nabyo mubivuze kwiki bo kubisanzwe nta mukinyi wese atagomba intsinzi uretse baje arabandi umengana ba extraterrestre nyene by'umupira bwatokereka ndekere batoyi banje sino none no mukinyi ariko araduka nawe ugomba kwandikisha amateka yiwe personnellement urumva peut-être ko ivyo bica biza kuba coach ko mu coach urumva ni je kandi je nayo dutsinda twese nka equipe dutsindwa twese je ni coach acahagarara karaba mu gihe ababona ko afise umwanya mwiza wo gutsinda kameme ahora atsinda mugabona ko atari mu mwanya mwiza wo gutsinda tuka yamara yatanze amapasi ava mu bitsindo bisigura yuko rero mukosa adashobora gukora cyane niteze ko yokora nikuba yo kwigomba kwigumiza ko atsinde wenyene mu gihe baze ko baraniganira ibikombe cyo gikomeye ego sino nta mukinyi nomwe ataba egoiste na cyane cyane mu gari ko arabona ipoto kwa giye gusinda twamba twayibonye ba Mohamed Salah bari kagomba gushika ngo yishikire yo ariko kandi urumva ni gukora mu runani ego umva wovuze ati ni gukorera synergie ejo nkenewe ego tugaruke Loïc kuri Jude Bellingham umukinyi yavuye muri Dortmund niko amaze kuva muri Dortmund murabona ari top muri Champions League bon turanakeka ko bazotwara agashimo ariko rero Jude Bellingham mubona ko iki muri finale kumengo ni urufunguzo rwa Real Madrid oui nivyo ni Elemacle muri Real Madrid ariko kandi nawe burya ari mu babo bantu bahiganirwa Ballon d'Or si Vinicius gusa baravuga ko ari babiri musa niyo mpamvu bose urundi ruhande rero uza gutuma Real Madrid habwa amahirwe nico kirimo umva apeti babiri bahuriye muri equipe imwe kandi bose umwe afata ikibanza ca mbere mu bahabwa amahirwe uwundi agafata ikibanza ca kabiri ni nayo mpamvu rero bakeneye gutwara ino Ligue des Champions kugira ngo babandanye bari au top kuri classement ya Ballon d'Or nivyo Jude Bellingham muri Borussia Dortmund yari umukinyi mwiza mugabo ibikombe ntivyari kirenga urabona ko yatakaza match nyinshi na cyane cyane bahuye na Bayern Munich yarabatsinda umva bigaca usanga ni ngorane mugabo baze muri Real Madrid
amaze gutwara Super Coupe ari kumwe n'aba Vinicius aratwara La Liga y'uno mwaka none uno munsi naho bari muri finale ya Champions League. Mbere ko bavuze ko Dortmund iheruka gutwara igikombe haheze igihe. Beho Jude Bellingham ntazava avuga ati reka cede equipe yandamuye agaca amazi akarindira akayireka. Bo ico kiragoye muri football kiragoye vraiment. Turibuka na Toni Kroos muribuka yarigeze gutsindwa ari muri Bayern Munich yakubitwa na Real Madrid. Ari indi finale bigeze gukina nawo. Ico ni cyabuje ko Toni Kroos akina umupira mwiza ari kumwe n'aba Cristiano Ronaldo ba Gareth Frank Bale ba Karim Benzema baratsinda Bayern Munich barayikuramwo baratwara igikombe cya Ligue des Champions muravyo kaza 2016-2017 rero ico sindavyibaza nivyo nabaho kuri ivyo nta bintu byakamwana wa mama bijambo yego nta bintu byo kuza ngo urendeke urumva munavuye hari nta zari baho kubera yuko nawe nyene arazi yuko bamaze gutwara ico gikombe n'andi mateka bayiyongeye muri we erega histoire ikaza kuri we ati amaze gushika muri uno mugo niho umva hari yavyaranse nigeze aronka Ligue des Champions mugabo ashitse ngaha encore umwaka wa mbere hashitse en plus dosa Jude Bellingham n'umwe mu bakinyi bafise ama chance yo gutsinda naho bakina ari mu milieu d'hôtel atari mu bataka mugabo urabona ko asumbya abataka bo muri Real Madrid bitsinda vyaribonekeye kubera yuko n'umwana abona ipoto kandi afise ishuti iteye ubwoba je muranda kugenda aterera inyuma ya surface hanyuma gatsinda haba tunojya mu peti ni barimo ibintu by'induwo ukabona umwe ngo pya ntuza kwinjira mugabo ngo yinjiye Jere mbonye ari nyuma sifase ariko aritaza agomba ate cyamba ndafata ku mutima tibara rigomba rigwe nico gituma rero kuvuga ngo yoregeza murumva oya abazungu ariko c'est vrai nabo nyene barapariye mugabo hari ibintu badapariya kuko agena amateka bayongeye kuri bo kandi ikindi naco wibuke iyo umukinye ko atera agenda yavansa atera imbere bimwongereza amahirwe yo kuduza agashahara bakadiskita gomvye kumangera ko kati ni munyongera inoti bivanye n'amateka ariko arakora akabati wawo turagomba kumugardo tugumane kandi ujya n'umwana akiri muto ntakuze ntari mu myaka 30 yo baba tamuhari yabatire mu myaka 20 urumva none uyo bizuba ko afise kazoza imbere yiwe kimyaka misho gukina muri Real Madrid agomba ari kwandika amateka akomeye cyane gose ku buryo nayandisizo yanditswe na Cristiano ashobora nawe kumudepasa naho tubona bigoye yego none hagati ya Jude Bellingham na Vinicius mubona ende azovura atwara Ballon d'Or muri abantu babiri bo kuri ico bishitse bagatwara ino Ligue des Champions n'ubundi bishitse akayitwara ino Ligue des Champions acabaza muri palmarès aho bazoba bamaze kuba baronka amahirwe menshi ariko mu gihe batoyitwara twibuke hari Kane hariya ni wari meilleur buteur wa Ligue des Champions niwe meilleur buteur muri Bundesliga hamwe byo cya binashika rero equipe nationale y'Ubwongereza igacitwara igikombe ca Euro biragoye kuyimutwarana mu gihe mugabo Vinicius na Jude Bellingham baba batakaje Ligue des Champions ariko mu gihe botware iki gikombe ca Ligue des Champions Jude Bellingham twarabonye ko yabaye sélectionné muri equipe nationale y'Ubwongereza twarabonye Vinicius Junior ari mu rutonde rwatumwe ko muri equipe nationale ya Brazil gukina Copa America rero cha dusigara turaba maye ma champion abiri bega Vinicius Junior azotwara Copa America Jude voilà bega nta nivyo ahora kora turabizi Jude Bellingham wewe gute muri equipe nationale y'Ubwongereza azoyifasha gutwara igikombe ca Euro rero umwe muri abo babiri akazoronka amahirwe yo gutahukana nk'ivyo ikombe imigwisero kiragihugu yabizo biri kirakinira aho rero niho tuzobona neza ushobora gutahukana ico iyo Ballon d'Or ego bon tugaruke kandi kuri Haaland umukinyi wo muri Real Madrid murabona muri demi finale muri Man City murabona muri demi finale uko byamugendekeye ntigeze yari quart de finale c'était quart de finale ntigeze amarka but ari retour byagenze gute none urumva baba babazi
baramuzi ujya mu peti ngoma bibaza ngo araciruka kumbe n'inguvu kandi ni gitipe gifise inguvu ebana n'umuvuduko wacu uteye ubwoba rero bagiye guhura n'ino migwi baba bamuzi avuga ati bantu ujya ntagufyina baca bamurabira mu defenseur w'umukasera kaze avuga ati aha nta burofu gicaruka muba muri kumwe kandi ibyo ntunavyirengagize meme no mu mwaka wahera igihe Man City itwaye Ligue des Champions Haaland ntitwigeze tumubona n'umuntu adakunze kugaragara mu nkino zikomakomeye usanga baba bamucunze gose ko arabizi ko ari mu ataka muri Man City bafise kandi ateye ubwoba afise shoot kabisa kandi akunda kwitwara neza na cyane cyane mu mafinissage sometime rero bacha bagerageza umuntu kumubuza amahoro cyo gituma uzosanga mu nkino zikomakomeye ntiyigera areponda positivement ngo tumubone iza gukorwa n'abandi rero tukunda kumubona muri zya nkino menga zisanzwe ahora n'abandi urumva naho kuko baba bamuzi ko ari wo muntu ashobora kubabangamira rero baca bagerageza kuzibira ntaduterane n'iki n'umupira ego Loic tugaruke kuri ibi mbega n'uwahe mugwi waranze saison ubu biragoye kuvuga kubera Champions League ntirahera barayivuga mugabo katurindire ariko kubyifata kibanza vyifata kibanza biragoye ego Dortmund yarakoze exploit abantu bose batari biteze oya no hama ego kuko tureke ibintu byo kubesha ntawaruzi ko Dortmund yoza gukina Ligue des Champions neza cyane mwibuke na 2022 Real Madrid itwara Ligue des Champions ariko se yabaye equipe y'umwaka yabaye Man City yinjiye kuri Man afasha kiriya urayibona rero niyo mpamvu novuga ati katurindire mugabo gatonya kangaruke kwiki kintu cha Haaland mwari muvuze ado yari yakivuze Haaland ni umutaka mwiza ariko baramwiga ni mpamvu tuzomubona mu mafisha akomeye atakunze kugaragara mugabo Man City mwibuke finale igeze gutakaza 2021 ikina na Chelsea yayitakaje kubera ntataka 2 points formari hajya kuri point ahari mugabo nawe amaze kumuzana nivyo Real Madrid yarabikoze irongera kiba papura mugabo 2023 kuri match ya Inter Domira gwarakinyurana nyene kugwakiye mbwa rurabibura mugaba defenseur ba Inter Domira warabona ko bafisa ku kantu ka panique ko kubona Haaland ari ngaha ku point barajuhumira rero mugabo niho mbona ko bitandukanye ni finale ya Borussia Dortmund twarabonye Real Madrid yibaza cyane kuri Haaland kandi twarabibonye amufashe bacabura umutaka 2 point bakinisha cyatwana tubibona kwande kwa Bayern Munich na Real Madrid bafashe nde Harry Kane bamaze kumufata urabona ko match byaranse match ya rero turu nubwo yashoye kuronka igitsino muri yare cha penalty mugana ko match yo turu byaranse ariko bitandukanye kwa Borussia Dortmund bakina je collectif nta kuvuga ngo nzofata naka ivyo cyo tubibonera hehe none ma statistique ya abakinyi ba Borussia Dortmund muri Champions League turagerageza kura nk'uwitwa Julian Brandt afise ibitsindo bibiri na passe décisive zibiri muri Ligue des Champions no mwaka tukaje twongera tukabona Jadon Sancho na Karim Adeyemi na bataka ba Borussia Dortmund bafise igori zibiri bose tutibagiye mu ataka 2 point bafise uwitwa Freiburg afise igori 3 na passe décisive zibiri nico kimwe na Real Madrid nanyene nta mukinyi uvuga ngo ndaza gufata ngumwe ngo equipe yose ndayifata oya duza gusanga Jude Bellingham nkuko tumaze imisi tubibona afise igori 4 na passe décisive 4 muri Ligue des Champions no mwaka ku rundi ruhande Rodrigo afise igori 5 passe décisive 2 Vinicius Junior igori 5 passe décisive 5 urumva na ma equipe akina je collectif na kina je individuel rero ni mpamvu gati aharera ha niho tuzoraba umupira mwiza cyane na Liga bose ntibakina je de possession na ma contre attaque kandi na system bakina ni zimwe bose ni 4-4-2 turakina tu attaque mugabo kaye tugira iki tuzibira reka tugaruke kuri Barcelona tuve muri Champions League finale Barcelona abo baheruka gusinya n'umukoca mushasha azwi nka Hans Flick
none mbega mwe mubivuze ku iki kuri ivyo bintu hari ico azohindura bo ujya mu jama jewe personnellement ni sawa ni kugira ngo nawe ugiye kuraba bavuga yuko yari umufanzi cyane wa FC Barcelone kuko yaragerageje kuronderwa nande ma equipe arayankira wamenga yari yizeye ko ivyo bintu wiwe bizocamo bisigura yuko rero kuva FC Barcelone ibaho ubwo bwa mbere ironse umukoci w'umudagi no kuva bamenye abantu baciye muri Barcelone abantu bakuriye muri La Masia abo muri Espagne gusa bisigura yuko rero ujya muzehe aje kugira ngo nawe agire amateka yandikishije muri FC Barcelone. La fois passée nko ndasoma bavuga yuko numwe mu bakoci bagiye barakurikirana inkino z'abapeti bo muri La Masia ko ari bipeti ariko arabona byo kurikirana kandi ariko aravuga ati effectif FC Barcelone ifise je ndabona ko nashobora kuyikoresha kazoshobora guhangana n'iki nande ma equipe akomeye bavuga ati jewe nkeneye gutoza abakinyi bagire physique baba bakinyi banyaruka ko ndakoresha gaterme ngo bana ngo kwiruka kujya kwimoto rero ni bimwe rero twese turindiranye igishika cyabyo tuza kudukorera tuzebona muri pre-saison Jean Michael amaze kuvuga bazohura na Man City bazohura na Real Madrid sinzi ndi equipe bazohura kugira ngo barabe vy'ukuri bo kubisanzwe ugiye kuraba palmarès yiwe muri Bayern warabona yuko yari umukoci atebo ugiye kuraba no muri equipe nationale hari ibintu nabako bavuga amateka yiwe n'umuntu watiganezerwa atsinzwe bana rasara bigakomera muri vestiaire hafi n'ingumu zijemo bizigura yuko rero ataburofa hajya buzo arabizi ko mugwajemwo atadugije nyene ngo ahindure ibintu nawe nyina nata mugabo ugiye kuraba nk'aba kunze FC Barcelone amufitiye icizere bari bashashe ko Xavi Hernandez yogenda hanyuma hakaza ndi maraso mashasha yego twamfitiye icizere twese tugomba turaba amateka yigo turako azoshobora kunikana n'aba Ancelotti hajya bajya batamu reka reke tugaruke mu Bwongereza hari equipe twa Chelsea ifise yiheruka gusinya nayo nyene nundi mukoca mushasha mbega muri Chelsea hari hinduka biteze ko izohavura ziba kuri uwo mukoce bo ku ruhande rw'iwanje navuga ko barenganije umumenyereza Mauricio Pochettino Pochettino rya equipe burya yayikuye kure yari mu bibanza vyepfo mu bibanza by'icenda arayidugije arayihaye ikibanza cindwi eda nca gatandatu ego ca gatandatu uramwirukanye mbega uzanye uriteze we kazogwica kibanza ca gatandatu Tottenham iratakaje kibanza ca kane Aston Villa irabaye qualifié muri Ligue des Champions mu Bwongereza ntuzovuga ngo ngiye guhura na Sheffield ngiye guhura na Burnley ngiye guhura n'izi za Aston Villa ngo ndazisinda byoroshe uri Man City urazuga kubitwa na Bournemouth yego ukazuga kubitwa ni Aston Villa yego Everton ikakubera ibamba mukanganya Pochettino we yaranagerageje ayikuye mu kibanza c'icenda yashize ku gatandatu none ubwo vy'ukuri uyu Enzo Maresca none yakoze aje gufasha iki Chelsea twibuke Thomas Tuchel yarigeze kuza Chelsea renze arayiha Ligue des Champions sezi kuri kiro giziki uramwirukanye uzanye Lampard biranga uragize iki aragiye uzanye Mauricio Pochettino aragerageje nawe uragize iki uramwirukanye uzanye uyu Enzo kusanzwe ukira aho namakosa ariko arakorwa n'imigwi myinshi ego none umuntu umwaka sezo imwe gusa none nikivejuru rero uzanye achaza acheko bandi nkuko menga niwe wenyene ni competition umuzanyemwo aje ukina wenyene ndindira umwanya none ugiye kuraba Jurgen Klopp wo muri Liverpool amaze gutwara ibikombe bingaha amaze amasaison angana muri Liverpool ngo urabona bagomba bamwongera ugiye aha muri Atletico de Madrid Diego Simeone none amaze imyaka ingaha hari muri Atletico ariko arayimenyereza none wocu nkubo ukuraho Diego Simeone ngo bazane umuntu warinde urabona ko hari gihe yihagararako agaheva hafi ngira bose bagende gukina muri defense akazibira gasubira akabumutsa ugasanga ku kanyuma arabavumvye igori aragiye n'ikindi kandi nabonye uno mwaka kuri Chelsea yarakozwe ko n'ama blessure menshi
bana ushobora kugira blessure z'abakinyi 12 c'est bon urumva ko abari benshi none wocu ukinisha abandi uca usanga ugiye muri academy utora umukinyi ukaduza kabasanga muri abakinyi bavunikishije hari ama element clé muri equipe ashobora gutangura nk'abatitulaire canke ugasanga niyo baramplasa wamuzi ko binjira hakiri kare nari umaze kubataka utakaje Christophe Nkuku umuhataka mwiza waruzanye kugira ngo aze kugufasha umwe mu ameratero Reece James aravunitse ubuzanye ba Badiashile bakuye muri Monaco ba Axel Disasi baravunitse ubuzanye ba Marlon Gusto baravunitse none mumva ingorane usanga bavunikije abakinyi barukeneye ego bo iyi finale izobera tugaruke kuri finale kwanza finale izobera i Londres mu Bwongereza ego Loic mwotubwira nko ku ruhande rwa Real Madrid abakinyi bazotangura bo ku ruhande rwa Real Madrid musanze muri abasesanguzi murabisesangura ego tugerageje ku ruhande rwa Real Madrid Ancelotti mugari kintu yabanje kuvuga ati sindatora umunyegori ashobora gutangura muri no finale hagati ya André Runini yakoze saison nziza navunikishije Thibaut Courtois atariko Courtois nawe yamari Courtois Courtois yamari Courtois ego mugabo liste probable hariho mwipoto nkuko yavuze nyene Courtois ko yamari Courtois ni Courtois Dani Carvajal ku nimero 2 Rudiger ku nimero 5 4 Nacho Mendy kuri statut Fede Valverde Toni Kroos Kamavinga Jude Bellingham bamari bane muri mediane mugabo ngaha Kamavinga ashobora gutangura kumvo zuko Aurier Chouameni yagize ikibazo c'imvune vyamaze no kuba bimenyekana yuko atazoneka muri no rukino rwa finale yego niyo mpamvu muri Kamavinga hama imbere turabizi ko batakisha abakinyi babiri ni Rodrigo ku ruhande rw'iburyo Vinicius Junior ku ruhande rw'ibubamfu ababsa bizwi ko batazoboneka nkuko nabivuze ni Chouameni na David Alaba mu défenseur abo bikekwa ko badashobora kuboneka nta numwe muri Dortmund naho ni Kobel nkuko bisanzwe wewe biramenyerewe akabaho Yarson Matthias Hummels mu Peter Fisurudina rugoye Skoltenberg Esbeck okay ego none nkaya mazina amazina tajya bigoye kweri ariko uyu mupete muri Freiburg yarakomeye inyuma yarakomeye hari witwa Maitzen Emre Can ku nimero 6 Marcel Sabitzer uwo baramuzi muri mediane Jadon Sancho Julian Brandt ADM n'uyu nibo bazotangura bivuga ko bashobora gutangura ku ruhande rwa Borussia Dortmund ubundi umpeta wanda kuvyitwaramo neza no ADM akarima ADM n'umukinyi mwiza cyane kungeneka guca mu jya kakagutsinda bo hama abashobora abatazoboneka mu rukino rwa finale ni Rami Bensebaini umukinyi wa Algeria munyafrika n'uyu Diranville ne batazoboneka abo bivuga ko hari gihe batoboneka numwe ni Sébastien Hara umuhataka komeye wa Côte d'Ivoire munyafrika nawe nyene ariko kandi burya rero ntumufine ko twazi ko ahora mu mvune fata umuntu yahora mu mvune ukazuza kumukinisha finale ahantu haraka hari umuntu yagukuye nini nawe bana yamaze kugira handi gushika yamaze kuvuga ata nta burofu ukaca ufata umuntu yahora mu mvune ngo cyumuza mon frère sha aba bajya bantuza aba défenseur baze bamubere maso zamubere maso ku bintu by'amaparadi biki umubiri ntuburamenyera urumva ashaka kumuca mu gihabnya gato inco gituma hajya nashobote kuvuga ko ati sindayibona neza hajya nawe nyine ati basha ahantu no kunganira burya ivyo urabona nivyo byabaye kuri Man City navuga ati Ederson ko agize kibazo Ortega reka Ortega yinjire kandi abazijya Ortega yagiye gupanga ego yarakinye neza nawe Ederson byari kwinjira ahantu rero naje no gushigikira nimba ari kosa
Carlo Ancelotti ashobora gukora ni iri burya urafashe umupeti nka Andre Runini oui c'est vrai n'umwana akiri mutonya mugabo agukoreye match nziza sivyo ukina na Leipzig twibuke ko match are Real Madrid yatsindiye Leipzig kimwe wabo match retour baje i Santiago Bernabeu bari amavubi barakubiswa amafrappe bo kwereka imipira Andre Runini yapanguye burya irengana rya Real Madrid muri 8e de finale bashimira Andre Runini tugaca tugaruka muri quart de finale amafrappe yakuyemo muri match retour penalty yakuyemo sivyo ntawo bideha vraiment uyu mwana yari yakoze ukagaruka kuri match ya Bayern Munich imipira naho nyine yagiye arakuramwo biragaragara neza ko uyu mwana yari yamaze gufatisha muri kijya kibanza rero ikosa ngaha ashobora kubona Ancelotti ashobora gukora kuzana Thibaut Courtois kumutanguza kuri bench hari umwana yari yamaze kumenyera ipoto hari yamaze kuba iyo leadership hagati ya defense ya Real Madrid n'umunyegori Andre Runini rero aha niyo mpamvu nawe yavuze muri interview ati sindabibona neza ariko akanumvise yagacishije muri nigeze ukavuga Andre Runini nivyo yarakoze sezo ngo ariko Courtois yamari Courtois aha hantu rero aha niho harakantu niko akarere ko ashobora kuzotuma atanguza ati bo Courtois bikamukwegera none simwe navuga kubisanzwe ni kosa rimwe riguteza ibibazo voilà nico habindi hajya ashobora kuvuga kuko ujya mu peti nawe erega hakintu ngo mutaramenya urabona abapeti babasharuka n'umuntu agomba kuyipamaza ku muntu wari we wese kugira yerekane ubukari bwiwe rero n'ugipeti gwataha ndemera mvunagurikire nga mugabo naje rekana ico ndico kuto amaze gutwara ubushimwe bwinshi bwo kumumeye gati urumva harabo ofisi ivyo ntabo bideha yaregize ko mumeye gati mondialement ivyo ntabo bideha nico gicatumye Real Madrid imugura bisigura yuko numwe mu bagori tipa bakomeye bazwi kw'isi urumva rero ujya mu peti nawe ariko araharanira kugira ngo amwicarike ku gatebe bisigura yuko rero ari capable gukora ibishoboka byose kugira ko yoganisha kibanza Courtois nawe avuga ati none nibiki c'est moi le roi w'ipoto ya Real Madrid iko mikanwa baranzi icyo nakoze barabizi sasa amutosa yeruka mu mvune araheze amezi atari ko naho ego ariko rero tugaruke ku bakoca mubona umukoca muri saison mwiza nuwahe Loïc na Chijado cyo kibazo mucamukinyishura bo je ku ruhande rw'iwanje nk'akarorero muri La Liga twarabonye Ancelotti nta rukino rumwe yigeze atakariza kuri Santiago Bernabeu na saison yose ya La Liga yatsinzwe urukino rumwe asinzwe na Atletico de Madrid ni equipe yonyene yamutsinze no mwaka muri saison yose ariko ico sico cyatumye aba le meilleur coach wa championnat no mwaka saison 23-24 ya La Liga yaciye abande kocha wande wa Girona ni mu ma equipe yahatswe no gukoroka mu mwaka uheze mugabe ino saison iraje gukubita FC Barcelone 4-2 match aller retour no mu yebitere akachava muri Girona kame uyu mupeti w'umunya Ukraine niwe yabaye meilleur buteur avec 24 buts même ego 24 buts rero niyo mpamvu no mwaka muri Ligue des Champions jewe ku bwanje amahirwe nubwo ataramutora uyu mumenyereza wa Borussia Dortmund arafise uyu mumenyereza barashobora kumutora uyu Edin Terzic abarashobora kumutora nkumenyereza kuko Dortmund vraiment tuvuganye ukuri ntawo bideha abantu benshi nta mahirwe bayiha yo gushika muri finale duravye ijyanzira yaciyemo abenshi bavuga Arsenal Barcelone Paris Saint-Germain n'umugwi wa Edal Zarizo Paris Saint-Germain FC Barcelone na Arsenal nizo babona ni kuvuga mwebwe muvuga ati ni Edin Terzic abo kuganje ngerageje kuraba kwera yakoze exploit vraiment atamuntu numwe yarayiteze uravye na effectif y'abakinyi afise tugerageje kuraba burya muri 8e de finale aya ma equipe Edal quart de finale aya ma equipe yararimo turavye effectif afise ijya equipe ntizimvye equipe ya Dortmund ntizimvye tuvuganije tuvugije ukuri uravye Man City effectif ifise irazimvye
Real Madrid effectif ifise irazimvye Barcelona niko kuko Paris Saint-Germain niko kuko Bayern niko kuko mugabo koko kifite abakinyi babayabaye kago karaje karishike final nama kuri Carlo Ancelotti muvuga iki Ancelotti wese turabizi nawe ideha Ancelotti karamu coach ni kandi umutama yiturije adasaragurika atabwanuka nk'abandi na wa mutama utaza kumenya ngo amahengo carte jaune ngo amahengo rouge weko rasaragura ngira ngira harimo n'umutama mugabo kiesage rero kuba yoba umumenyereza uno no mwaka bino saison ntabishasha kuko ni ivyo vyiwiwe ariko kandi sindavyibaza yobigija wa Borussia Dortmund ashobora kuzohabwa amahirwe ugiye kuraba na Bayern Leverkusen nani ngene byagenze type bivanye no kongene yagwanye akagwana gasubira urabona ko yatowe nk'umumenyereza yaranze bya saison hari iwabo rero amahirwe bashobora kuyamuha naho atotwara Ligue des Champions jende yamuha kuko nta muntu numwe wakunze umupira w'amaguru na cyane Ligue des Champions twigira twumvira ko no munsi Borussia Dortmund bazakina final ya Ligue des Champions rero ko ujya mu Yunani Eden Telzik ashoboye gusuguma ikipe igashika hariya attention bashaka kumaka yego imbere yuko turangiza reka tugaruka Loic mwebwe muhaye mahirwe ekipe ya kuri final izoba ku munsi w'ejo bo kurande gwanje finale ya mari finale finale ya mari finale mugabo Real nyene ya mari Real amari Real Madrid ego misanzwe katurindire je kubwanje kurande gwanje hari abantu bahaye 60% Real Madrid gutahukana kino gikombe narijya tumenyereye hageze kuri finale ya Ligue des Champions hari akantu abantu bigeze kuvuga finale yabereye muri Portugal Lisbon Cristiano ari muri Real Madrid yarayitahukanye finale yabereye i Cardiff muri Pays de Galles bare yarayitwaye yego finale yabereye i Paris mu Faransa 2022 Karim Mustafa Benzema yarayitwaye ino finale igiye kubera he mu Bwongereza i Wembley nindavayo Jude Bellingham mbega nawe arayitwara arakora amateka abandi bastari muri Real Madrid bakoze mu mafinale yabereye mu bihugu iwabo twarabonye Cristiano amusezera barayitwaye Benzema amusezera barayitwaye bare bamusezera barayitwaye none Toni Kroos nawe kwagira amusezere nawe arayitwaye bisanzwe ni Real Madrid idahagaze ku muntu yego ariko ni Real Madrid yidepanda kuri yo nyene Cristiano Ronaldo yaragiye tuvuga ati Real igiye kuzima ahabwira bwiya ichiraka Karim Benzema ati nako ari mataka barafise w'igikoko mwicanye bigenda gutaragenda bwagumye bwiya bisigura yuko rero ni Real itaza guherekwa n'umuntu mugabo ni Real yikwije mu yindi shusho urumva bisigura yuko rero amahirwe turayahari yari mugabo ntiyijajare kuba peti nabo bashaka uno munsi ko boronka Ligue des Champions ya kabiri barashaka kubasha mu ryaho kuvuga iki ego c'est twazi ko Real Madrid muri finale na Champions mu nkizi kugira icaro kana bigoye mugabo ndatanga amahirwe 50 kuri 50 kuko sifre ya nyuma gushika no munsi nituyizi ico izovuga ko erega igitsindo nticinjirira mu minota 90 igitsindo cinjirira amasegonda bongeye umwe pafi hasha kwa muna bibiri none Lewandowski yabigize muri Bayern Munchen agasindi ibitsindi 9.5 hari wabizika hari akantu ngaha Edin Terzic yavuze muri conference de presse ava yuko bahura na Real Madrid yavuze ati vyose birashoboka ati nimba hariho equipe yerekanye ko bishoboka ni twebwe abyumva ati rero nico gihe cyuko duhagarika urukurikirane rw'amafinale 8 Real Madrid yatwaye Gendorabe hari ya Bayern Leverkusen Xabi Alonso barabonye ngene ntuze kandi yahabwa amahirwe ya Atalanta Bergamo ya Atalanta Messi bane ngene yayivuga uti umuti ujya mu Afrika twazize ngo ujya mu Italiano Pito
akabahindurira ibitsindo bitatu ko yatuze ba umunya Nigeria Ademola Lookman araza guhindura ibintu ati reka tunde dezembita nishwe tuyizeye urabanye ngene ibintu byaje guhinduka Man City twari tuyizeye mugabo ujya mutama Ten Hag avuze ati jewe ngaha mani ntaco bankubise hariya ati jewe muzora igikombe jewe nzokibambura ntibazajya bandika amenyo agama bijya ibintu byamenyeye ko yiga inkino byagenze gute yakibambuye rero nabo la liga bayitwaye c'est vrai batwaye nibindi bikombe nahajya rero ntibafine urukurikirane rw'insinzi Xabi Alonso agiye araronka gutsinda imara nk'ino 50 ndatsindwa ni nyinshi mugabo baravuze ati okay amateka turayafusa amateka twari dusanzwe tuzi yuko Man City idatsindirwa Etihad Real Madrid ntiyafusa ati tugomba duhindura amateka nabo nyene boyafuta birashoboka bakavuga ati amari de champion yagiye bagoma batsinda berekana ko ari bikota ariko kandi hagati aho na Mutama Carlo Ancelotti yaragize icyo avuga nawe nyene mu yindi conference de presse yakoze yavuze ati musanzwe Borussia Dortmund ya Amerita gushika muri finale atariko nka Real Madrid dutegereza kuja gukina turi nka Real Madrid ati iyi finale tuzoyikina nkuko dusanzwe dukina izindi finale ati ni finale yiwanje igira 9 zitatu nk'umukinyi zitandatu nk'umumenyereza ati rero tugomba kugira ubwubabare ariko tugwane kugira ngo dushobore gutahukana intsinzi ati ndi umufana wa Real Madrid kandi birandyohewe ndaryohewe kuba ndi umumenyereza mukuru wayo c'est-à-dire ko itsinzwe ndababara rero mpamvu nk'umumenyereza mukuru wayo tuzokora ibishoboka tuzogwana ibishoboka kugira ngo dutahukane iyi Ligue des Champions igira 15 mu mateka y'umugwi wa Real Madrid ariko rero hagati ya Cisha Ado na Chuhelo Loic bavuze ntibayijajare Dortmund ashobora gutwara igikombe ariko amahirwe tuyaha Real Madrid je natanze senka ariko rero bavuga ati iyo urukino unyawe muri finale uvugwa umwaka wose none nibatsindwa na Real Madrid niyatsindwa none bazashara baje kwinyegeza urumva bisanzwe Real Madrid yego c'est vrai afisa abafanzi benshi mugabo amatemo bari bizeye ko azoyitsinda yose yaragiye bisigura yuko bameze bari ahantu binyegeje batagomba guserura amahoyo kugira bagaragaze yuko bateshigikiye mugabo yonyagwiga ko Real Madrid oya vraiment ntawa ntibazokira ba FC Barcelona ntibazokira ba City ntibazokira urumva uravyumva azoba ari umunwa kundi mugana nyene kagitwara nabo nyene ntibazobakira nabo nyene umunwa wabo nabo nyene ntiworoshe umva ni yare bavuga bo kandi umva n'amateka kameme none gashaho gutwara Ligue des Champions buri gihangange kameme kuraze ko ama meilleures équipes abavuye mu champion hariya wabo abaje umva yuko rero kuvuga ngo umwaka wose c'est normal ngo hariho akandi kanagira mvuge iyi Borussia Dortmund ifite Ligue des Champions iyo Ligue des Champions yayitwaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996 na n'igihumbi kimwe n'amajana 1997 saison ya 96 na 97 niyo Ligue des Champions bafise finale indi bashitsemo yari ya 2013 bakwitwa nande na Bayern Munich babaratashe Real Madrid ndikugura turadendagura imyaka yagiye itwara ni 14 ariko ikintu nkene ngako tugaruka ko nubundi gituma Real Madrid ihabwa ayo mahigwe ni match zabahuje yego ugiye kurabona yuko Dortmund yagiye bambere Real Madrid yagiye ihura n'ibihangano ihura na Dortmund kuko tuvuga igende ihura na Dortmund ingere yagiye biragenda urabona yuko bose baragira bagihagararako si ibintu mu bisanzwe ariko kandi bwacaye ikintu namanibaza kubera iki umugwi bivanye n'amateka n'abakinyi baba barahindutse hari ibintu menga babiri mu mavene y'abakinyi wala marazindani yego namanibaza kenshi ukazabona ko bana ngo bari mu gicuri zineze abakinyi ntibari babandi barahindutse mugabo bakanyariga bakagumana kandi rero ukitondera ni kuvuga rero mu match 11
harimo rumwe rwa match amicale bahuye mugabo 10 nizo muri Ligue des Champions muri izo match ya 11 Dortmund yatsinze 3 urumva ko ibiharuro bitayereye kuvuga ko rero ni finale hama ba Real Madrid itsinda match 5 banganya 3 tugiye kurara ku ruhande rwa score bagiye baratsindana cyane mu match ingene Real Madrid muri saison ya 2017 le 12 juin 2017 Real Madrid match yayitsinze 3-2 le 9 septembre 2017 le 26 septembre 2017 nubundi barasuye guhura Borussia Dortmund iri muhira Signal Iduna Park ihura na Real Madrid itsinda 3-1 itariki 12 z'ukwindwi 2016 Real Madrid yaranganije na Borussia Dortmund de partout iyindi match yari muri Ligue des Champions 2016 Real Madrid yarasubiranganya na Borussia Dortmund de partout 2014 Borussia Dortmund yaratsinze Real Madrid 2-0 2014 Real Madrid itsinda 3-0 Borussia Dortmund 2013 Real Madrid yasuye na Dortmund Real Madrid itsinda 2-0 ariko match ale icyo gutangaza Dortmund yarabagiye ibisiga Real Madrid itsinda 4 kuri kimwe icyo gihe turi ku musore Robert Lewandowski yatsinze quadruple wenyene ibitsindo 4 icyo gihe abantu benshi baravyibuka 2012 Real Madrid yasuye guhura na Borussia Dortmund banganya de partout 2012 kandi nyene barahuye muri Ligue des Champions Dortmund itsinda 2 kuri kimwe Real Madrid ya match amicale navuga bahuye Real Madrid yatsinze 5-0 umugwi wa Dortmund ikibazo dusigaye twibaza eske ni Real Madrid igiye kwerekana n'ubundi ko yatsinze Merita umugwi wa Dortmund cyangwa Dortmund nayo igiye vuga ati uya kuva hamwe dutsindiye ni kera natwe tubigaranzwe tubatsinde runo ruke narijya ari finale yo gutahukana igikombe cya Ligue des Champions reka tubirindire nejo byo twese tuzobona umugabo wari abagwaye imitima uzofungura akagari hakiri Jay-Z mwaboye Jay-Z ko yamaze gushika mu Bwongereza aje kuraba Real Madrid gusita na Vinicius inkuru kiravugwa cyane Jay-Z mu star tumenyereye muri Amerika yamaze ko yishikira mu Bwongereza kuza kuraba finale ya Real Madrid na Dortmund ni hano dusozereye kino kiganiro ariko mbere ko dusozera reka dusabe Cishado agira akajambo kamwe ku bantu bakamukurikirana no ku bakunzi biwe ego kwana kwa dukurikirana no ku bakunzi bacu mu rusangi n'ikiyago bakurikirana na TV kiyago ca bose bwa mbere bwo nuko abantu mugomba kurya amafaranga mu mutimbe yego mutimbe nyene uhijya nyene ukunda wemera ariko kandi hari abantu babonye imenga barafise imisindi mbona akavuga ati jewe ni ku makorne jewe ni muri mita score exact jewe sindimwo ubwo jewe asha yarananiye ko wanexibete kujya bivizabo vyereye so ndababwire rero yuko usinzwe ntibatsindaho numva no mukino nga mu Burundi surtout hagiye haba imikino hakaduka mu bintu ugasanga n'ingomo zirabayemwo tumenye ko ni n'umukino en fait fair play kugira ngo ubuzima bubandanye ni fair play no mu Barundi abasani yagira abantu bacha bibingora ni iki Real Madrid yari yatsinda Félicitations. Nitatsinda nayo gatsindwa ubuzima bubandanye tubandanye do kondana kujya nyene ko vyahora dusanga kabisa nagayi hanyuma ibisigaye navyo mu bandanye nyene mugira ama partage kuri no channel yacu kuri no TV kiyago cha bose kugira ngo nabandi bashobore gukurikirana ibiganiro bisanzwe bica kuri no TV online. Umupira ni fair play kubera ko no muhurira mwese agusanga mwicaye n'umujenerali baje kuraba match mutaye ugasanga ni fair play ni huriro hamaro yike namwe nakajamba kaye mubwira abakurikirana ado yabivuze byinshi ariko ikintu cha fair play kirahambaye ibisigaye
ejo ce sont de meilleures équipes ka karimbo kariko karavuga uzubona umuntu amerereza mugabo bituganiwe kuri kuramerereza zishakura we Cristiano yakunda kubona Cristiano kariko karavuga muri finale wabona ntiyaguma hamwe hari nabandi bamubona hari foto bigeze gucisha kuri FB yabaye trend cyane umukinyi ngaha yamerereje ubwoya bwahagaze kubera rya ruri mu Ligue des Champions uzishakura n'abafana usanga baciye bose bajunja barahora riko ruravuga rero turindire arbitre kudamfa ivuge na sifre yanyu ivuge hama Real Madrid irakeneye kwandikisha amateka Dortmund nayo ikeneye igikombe cya kabiri no gusezera neza umunyamateka wa Marco Reus cakime na Real Madrid nuko nyene rero icyo nizeye cyo ni finale nziza je collectif twarayibonye kuri bose kandi baradefenda neza da rero twizere kazo ari finale imeze neza bakunzi bacu nkuko babibabwiye amajeme commentaire partage turabikeneye ego nivyo norangiza mvuga muri rusange reka dushimire abadukurikiranye mwese naho ubutaha tuzosubira mu kiganiro gikurikira.